Ndabaramukije mwese muri ko murankurikirana muri kicibiro cuno munsi kandi abahakaze ngo kino ciyumvira aho muri hose kibubake kibafashe gihindura ubuzima bwanyu. Uyu munsi ndashaka kuyagarama kubijanye n'umunezero. Kenshi turabona abantu duhura nabo ku munsi ugasanga nta bitwenge biri mu buzima bwabo, ugasanga nta munezero bafise. Iyo bitegereje ukamengo hari ikintu babuze mu buzima bwabo kandi gikomeye cyane, kandi nkako hari ikintu babuze gikomeye cyane. None umunezero twomenyeshwa niki, twobona gute? Hari abantu benshi babonye umuntu ariko aratwenga baravuga bati ujya muntu afite umunezero, ariko ugiye kuyaga nawe ukumva yuko yariko arigirisha atamunezero afise. Hari umwanditsi akomeye cyane yabayeho mu bihe bya kera yitwa Paulo. Ari numwe mu banditse ibyandiko byinshi muri Bibiliya. Paulo umunsi umwe yari mu ibohero, hama ari mu ibohero n'ahantu hatameze neza, si nk'aya mabohero dufise uno munsi aho usanga umengo na mabohero ari moderne, ariko igihe cabo yarandi mabohero umenga ateye ubwoba. Ariko aho nyene yaranditse cyane ko bikomeye cyane, yandikira amashengero, yandikira abandi bantu, aravuga ngo munezerwe kandi mwongere munezerwe. Igihe yandika ico candiko ntiyari mu bihe byiza, yari mu bihe bibabaje cyane, yari mu bihe aho uwo mengo uwo muntu yarakwiye abantu baza kumunezereza, yarakwiye abantu baza kumuremesha. Ariko muri ivyo bihe nyene yandika icete abwira abandi bantu uwo mengo bari ahantu heza kumurusha, aravuga ngo munezerwe kandi mwongere munezerwe. Uwo mugabo Paulo yatwigisha ibintu bikomeye cyane uno munsi. Uno munsi urashobora kuba utari aho hantu mwibohero yarari, ariko ugasanga uri mu kindi kibanza, muga muri ico kibanza urimwo uwo mengo nta munezero wogira. Birashoboka ko ushobora kuba warabuze uwanyu, birashoboka ko hari abagenzi bakugiriye nabi, birashoboka ko uno munsi barakwirukanye ku kazi, birashoboka ko uno munsi hari abantu bagutwaye ibyawe, birashoboka ko uno munsi hari umuntu yari hafi yawe, uno munsi yavuye hafi yawe, hari umuntu yaguhemukiye bigatuma umengo nta munezero wogira. Rero uyu munsi uwo mugabo Paulo yotwigisha yuko mu bihe byose turimwo dukwiye kuba abantu banezerewe. Yavuze ngo munezerwe kandi mwongere munezerwe. Umunezero ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu. Iyo umuntu abuze umunezero hari byinshi adashobora gushikako, ntashobora kuba epanoui mu buzima bwiwe. Rero ndakwifurije kuno munsi kino ciyumviro cyo gutera intege aho uri hose, malgré ivyo uriko uracamwo byose ntuhinduke, ariko umunezero uhoraho awurushamire umutima wawe. Rero yavuze ngo munezerwe kandi mwongere munezerwe. Rero ndakwifuje ko umunezero uhoraho wohinduka inkomezi zawe za misi yose. Umunezero ni ikintu gikomeye cyane. Umunezero nawe ntugugwa nta n'ahantu ho gusanga, ariko umunezero uri mu Mana honyene. Igihe cyose Imana ije kwa mutima wawe ikuzanira umunezero, ugaca usanga umunezero uruze mu buzima bwawe, kandi uwo munezero uwusangije n'abandi bantu. Hari abantu usanga badashoboye kuba imyaka myinshi cyane mu buzima bwabo, badashoboye kuramba mu buzima bwabo, ugasanga n'abantu mengo barashaje bari bakiri batoye kubera iki nta munezero bari mu buzima bwa stress. Ariko reka Imana iguhindukira umunezero, gutyo onye igihe cyose abantu bakubonye babone uri kurakaka kubera umunezero uhoraho ari uganje mu buzima bwawe. Rero urakoze cyane, ugira ibihe byiza aho uri hose.